Ibanki nkuru y'igihugu BRB ifadikanije na PAIFARB umugambi wa leta ufashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu citaho uburimyi n'ubworozi FIDA mu Burundi yaratunganije kuri wa kane mu gisagara ca Bujumbura uruganda ku banyamashirahamwe bakora urudandazwa rw'amafaranga microfinance mu gifaransa kugira ngo bamenyeshwe uburyo bushasha ngurukana bumenyi bakwiye gukoresha kugira ngo bashobore gutanga ivyegeranyo bitosoye neza mu banki nkuru y'igihugu. Prosper Ngendanganya arongoye igisata kijejwe kugenzura ayo mashirahamwe mu banki nkuru avuga ko ubwo buryo ari ngirakamaro kuko buzobafasha mu kazi kabo bashobore gutanga ivyegeranyo ku mwanya kandi bitosoye neza. Tumukurikire. Uburyo novuga ngurukana bumenyi logiciel yitwa BSA Bank Revision Application ni logiciel isanzwe ikoreshwa n'amabanki kugira ngo batange amaraporo abwirizwa buri kwezi canke ikindi kiringo gisanzwe gitegekanijwe. Inama y'uno munsi rero yategekanijwe kugira ngo duhimirize amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mato mato ariyo ma microfinance kugira ngo nayo ashobore gutahura umugambi ibanki nkuru y'igihugu irimo ifadikanije n'umugambi PAIFARB wa FIDA kugira ngo batabone neza umugambi ico BSA arico BSA ishoboye gufasha mu gutunganya akazi kabo ka misi yose n'ivyo babwirizwa kugira ngo bashobore kwitunganya neza bazoshobore gukurikiza intumbero nshasha izoshirwaho vuba ni banki nkuru y'igihugu mu gutanga amaraporo babwirizwa ari buri kwezi canke haciye nk'amezi 3 canke buri mwaka kugira ngo bashobore kwitegura buri neza na cane ko bishobora gusaba yuko hari uburyo bushiramwo canke ari guhahirishiriza ubumenyi abakozi babo. Imbere ko ubwo buhinga bujaho kera hariho abantu wasanga bazana amaraporo mu mpapuro muri banki nkuru ari impapuro 500 600 buri kwezi ugasanga nayo maraporo batanze hariho ihinyanyurwa hariho ubukosora kw'ibanki nkuru ugasanga batanze ari imwe kabiri gatatu ari ukosorwa batanga nk'iraporo y'impapuro 600 buri kwezi ugasanga rero niba nkuru y'igihugu ico mu gukoresha nayo ayo maraporo yatanzwe nayo mashirahamwe ntibibyoroheye rero hacajaho umugambi wo gushiraho ubu buryo bwo kumurika ayo maraporo biciye mu buryo ngurukanabumenyi aribwo BSA ku buryo ubuye no nko mu mabanki ata banki nimwe itanga raporo mu mpapuro babirungika mu buryo ngurukanabumenyi. Ari naco gituma twari twifuza yuko muri banki nkuru y'igihugu n'uwo mugambi woshigwaho ari naco gituma twagize no munsi inama kugira ngo nabo barabe neza yuko mu itunganyo ryabo bogerageza bagakosora mu tunenge twaduhari kandi bagakayishiza urumenyi abakozi babo kugira ngo bazoshobore kubahiriza ingingo shasha zizofatwa na banki nkuru y'igihugu. Ivyo bigafasha kandi no kugira ngo ayo maraporo yatanzwe muri banki nkuru y'igihugu ashobore gukoreshwa ayo maraporo. Ubu buryo buzofasha ayo mashirahamwe yo kuziganya no kugurana mato mato kugira ngo ku ruhande rwabo babone neza yuko ayo ma information basabwa ni banki nkuru y'igihugu barabe neza ko bitunganije neza imbere yuko bayatanga muri banki nkuru kugira ngo bashobore kwikosora batange ama information ari akosowe atatunenge arimo ku buryo bishobora kubafasha ntihagire ari ibihano canke izindi ntumbero banki nkuru yofatwa usanze hariho ishirahamwe canke ririya. Turiko turaraba uko uburemere bw'uwo mugambi twizera yuko mu mezi 3 canke 6 uwo mugambi uzoshobora kuba wagiye mu ngiro, ariko murazi neza yuko nk'uko ibanki nkuru y'igihugu ikunda kubitunganya mu migambi nk'iyo oye irafata igashiraho umugambi hama kandi ikawuha intumbero ababijejwe bakabikora
hageze igihe kibereye hakabaho novuga kwirimbura tukaraba neza aho tugeze kugira ngo uwo mugambi twifuje tuwushikeko neza. ari naco gituma twizera neza yuko muri ico kiringo c'amezi 6 twashitse kuri uwo mugambi, ariko bikenewe ababijejwe bose tukaja hamwe tuzoraba neza ibibereye, dufata ingingo ibereye kugira ngo ayo mashirahamwe kugurana yo kuteganya kuguranana mato mato ashobore gukurikiza iyo ntumbero shasha y'Ibanki Nkuru y'Igihugu. Mumenya ko ubwo buhinga ngo bushobora gukoreshwa mu mezi 3 canke 6 ari imbere. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi.